akazina kanyu mwitwa bande mugwariye he? Nitwa Irakoze Tude ngwariye mu bitaro kwa Peke. Mugwari mu bitaro kwa Peke ni yihe ngwara mugwaye kubera iki muri ngazi no saha abagendeye baje kubafasha iki mutari mwishoboje? Ngwara tugwaye ni ya diabete. Baje kudufasha uburyo bwo gufungura. Mu bitaro n'amahera angana gute bari babasabye ku buryo byabaye ikibazo kigoye cyane kuri mwebwe kugira ngo bashobore kuza kubafasha kuri ni kube babamenye gute kugira ngo baze kubafasha kugira ngo nako kubashigikira kuko bafasha Imana? Ni Imana yabazanye kuko twege ntibari batuzi baje ko nyene. Yari amahera angana gute? 32. Mwavuze ati n'ikibazo cyo gufungura mwari musanzwe mukora iki muba hehe nibiki mwari musanzwe mufungura muga mutegiye kuba mugifungura muri kino gihugu ingwara ya diabete? Nta kimwe twakora. Hama kimwe gusa mama wanje ni umurimi uko nyene. Niyo mpamvu amahera yamugoye kuri. Nibihe bintu babategetse gufungura ibyo mwahara mufungura mutazosubira gufungura bona yuko vyoba bigoye cyane nigiki kintu bemeye kuzobafasha kugira ngo muronke akantu ko bafasha kwisununura mu bijanye no gufungura? Kudandaza ngira noho nka kubera nicaye muhera birangora ibyo gufungura. Mwodandaza ibiki mukene mutahungana gute? Nk'itomate 50 ngiyavyo gukora. 50 byibafasha kudandaza za tomate kuronka yo kurangura no kuronka yo mucyo mufungura kuko umugwayi wa diabete nta gibyo ari byo byose ubona bizohava bibakurira. Biragoye mugabo bivanye n'ukuntu Imana ihezagiye tukunguka ngira tworo. Amafaranga bandihiye 168. Mwari musanzwe mukora iki? Musanzwe ndarisanzwe nkora akazi kintuze kikiyete. Muri rubino bihe mugwaye w'igitoro ntashoboka ko ari ibintu bimuvuna. Mbega bibaza yuko ugufungura bizoca bimera gute muri kino gihe mugiye kuba muraruhutse? Nk'ubu bice bigenda kungora urumva abanyene n'ikibazo. Mwaje kwa muganga muvuye mu ntara musanzwe muvukamo canke murafise musanzwe mu hano mu gisagara cya Bujumbura? Oya musanzwe je nari nje mva mu ntuze mva mu mirimo. Bega none ngaha aho bari mu bitaro urafise umuntu akugwaje canke niwe wigwaje? Numa ngwaje nije nigwaje. Hama gufungura canke gukora ikumizi impuzu zawe bigenda gute? Gufungura amasera babifashamo. Hama dushaka ubwira akajambo abantu nk'urushengero baje kugufasha mu kuri amafaranga kuko ushobora gutaha akajambo babara kugushima naka. Akajambo nababwira nuko nababwira yuko bagize neza Imana ibahezagire nejo baze bagirira abandi gutya. David Jone nyamenda Suzana asanzwe kwa malaria akaguma kama marasi iyinga twari dutanguye ni ya gatatu yani twari tuzi nayo twamenyanye baje kuturaba nga 180. Ayo mafaranga mubona mwari kuyaronka mu gihe kingana gute cyane ibya bindi nyene byari byo kuvuga ati baragunda nta kundi kuko nta twikora? Oya ntaye twari kuronka kwa tuguma tugwaza cyane nta kweza ashoboye kumashira agiye mu bitaro. Mu buzima busanzwe mukora iki? Turabarimye. Nagendana ingwara ya diabete hanyuma hacamwe umutima nabaza ndaza ndipimisha nagiye mu kibimba ndipimisha impemu zancikana baca bandonye ikintu none nahaje nzi ko umuntu nipimisha hama baca bandungika nshitse ngaha biranka cane gose ingwara zirapanda baca bashira mu bitaro. Musi wa 4 wa 5 wa 6 aho gukira biguma bipanda
baca banjana muri rya kugira bandondere impemu byanse nyene nari uwo gupfa nawe nihebuye turabimabara faranga nazanye turamperana uje kunsuhuza nsiga bitana abagenzi ntazi nyene imana zirabidikanye mwana gurutiko kujya dufungura tukaba turamperana fagitire iraba fagitire je nari ngwaje mama yari yaje asanzwe afite diabete ariko yasanzwe afite umutima batubwira ko umutima we wavyimvye rero turazi no kwa muganga tuje kurondera mu cardiologue turashika tuzanye amahera nyene yo kwivuza uvuga uti ndivuza ce nduga ariko dushitse ngaha kuko yaje aravumisa atangura kuvumisa amaraso mu nzira kuva Igitega kuva mu Giheta gushika i Bujumbura ashitse ngaho ashamunyiriza ibitaro yamahera araduherana hama mu nyuma ndaheranirwa ndabona ko ndaheraniwe ariko ntavyo namubwira kuko we yarasanzwe ameze nabi ko navuga nkabimubwira umutima uriruka ariko yarasanzwe afite probleme yo guhema nabi rero barabanza baramuvura ivyo vyo kuvumisa birahera ariko ibime vyo guhema biranka ku buryo twaje ari jeudi samedi baca mujana hariya muri reanimation bamujanyeyo batanga kumuha oxygene gushika lundi niho twabona ko umuntu ashobora kuba muzima ariko byaratse gupfa ndahamagara umukozi w'Imana musengera ndamubwira nti musengere kuko basafuma apfa ihanye ntapfuko apfa yihanye nzomenya ntagiye aha rero mama baramusengera aratanga atora agahembwe biraza bukeye umukardiologue araza arambwira ati reka tugire echo du cœur turaho biriko birava ko ibintu byo guhema nabi rero baramujana bagiye gupima umutima ambwira ngo umutima we uje mu bitera neza nta ngorane ndamubwira nti none umutima we utera nabi impemu zimuniga gute kandi umutima we ukomeye acambwira ati sinzi ico biva ko bishobora kuba vyavuye kuri diabete yaduze cyane mugabo je kuko nari ndi cabaye ko bamusengeye nari ndabizi nti iyo bija hose nyamana yamukijije kuko nta kuntu amaradi abiri yose atubwira ko umutima wavyimvye iradikazi yanyuma ikazitubwira yuko umutima we utera neza rero nukuri ndabashimiye cyane sinabona imbere n'inyuma ariko Imana yabarutse nk'abamarayika mwaje Imana ibahezagire isubize aho mwakuye nukuri umuntu wese agica akora Imana yamugenderere iki gikorwa mukoze ni igikorwa ciza cyane kuko muri rusangi tuba dufise abantu aho nikora benshi basanzwe bagwariye mu bitaro batagira shinge na rugero batagira ico bafungura mbere nico bambara ikitibagiwe coco n'imiti hanyuma inyuma y'imiti niyo bakize ikijanye no kuriha ibitaro ico co gica kibagora gose rero iyo turonse abantu baduseruka ko bakadukorera igikorwa nk'iki bakaturihira facture y'umugwayi turashima gose kuko by'ukuri umugwayi yakize ntaba akeneye kuguma mu bitaro ahubwo bakeneye gusubira mu muryango basubire abandanye ubuzima yarasanzwemo twebwe rero turakengurutse mbere mboneyeho ndabakengurukiye gose Ishengero Église d'amour et de la fraternité ndabakengurukiye cyane kuri iki gikorwa mukoreye abagwayi bacu kuko natwebwe nk'abajejwe igisata cy'abantu aho nikora by'ukuri iyo tubona umugwayi yakize tukabona ntari kararonka ingene asubira muhira biraduhagarika umutima turonse rero abagira neza nka mwebwe mukadushikira mukaturihira amahera y'uwo mugwayi agasubira muhira biraheze natwe bikaturemesha tukabona ko hakiriho abantu batwiyumvira biyumvira abagwayi bacu abantu nikora bashika nka 35 abo bashika 35 tubafungurira imisi yose mu gatondo na saa sita kandi ivyo tubafungurira navyo nyene tubitega amashi ku bakirisu batandukanye ku mashengero atandukanye ku muntu wese afise umutima w'urukundo wo gukora igikorwa nk'ico iyo tutaronse abo bantu baduseruka ko ngo batuzanire ivyo tubafungurira birwa ubusa nta na kimwe barya ariko tugize Imana tukaronka abadushikiriza utwo dufungurwa turaheza nabo abagwayi bakaronka ico bafungura Jean Frederic tukaba turi Ishengero ry'urukundo no muvukano
dusanzwe dukorera hano mu gihugu cy'u Burundi mu gisagara cya Bujumbura komine Muha muri zone ya Kinindo quartier ya Kibenga. Igikorwa cyatuzindukanye no munsi nkuko mwabibonye namwebwe twagiye tugenda mu bibanza bitandukanye. Igikorwa cyo kwifatanya n'abantu bari novuga ngo mu mibabaro ukuburanirwa nk'ishengero rero kandi ry'urukundo n'umuvukano. Nico gikorwa nyamukuru twazindutsemo tuvuga ati naho turi mu minezero hari abandi twifatanye nabo bashobora kuba bari mu bihe bitaryoshye. Abantu iki gikorwa cyageze ko mwage mubibona turi kumwe n'ishengero n'abakozi b'Imana n'umurongozi wacu Mungere mukuru n'abantu batari bake kurabona nk'igisagara cyose amakomine yose twage duhura n'ibibazo dusanga abantu bafite ibibazo bitandukanye bagize ingorane zo kuriha uburyo baragize amahirwe baravugwa ariko bagira ikibazo cyo kuriha amafagitire kugira ngo basohoke. Abandi ugasanga bafite ingorane nyene z'ubukene bufatiye ku kuntu abayeho kwa misi yose. Rero nico gituma n'umungere acyafata avuga ati ni vyiza ko tubafasha na cyane cyane tubigire n'ingene bazobandanya ubuzima. Mwagiye murabibona hamwe yagiye arabatera intege arabahanura arabigisha na cyane cyane abereka ko Imana itabanse itabanka iri kumwe nabo na cyane cyane n'ishengero ryahagurutse nk'inyishu kuri bo. Kamo twotera abandi bantu nuko bokumva ko umuntu ari uwundi kandi umuntu wese ari inyishu ya mugenzi we. Rero niko kamo nyamukuru turyoherwa rwo mu bihe bya Noeli no kurangiza umwaka no gutangura mushasha. Twibuke ko hari abandi baba batarose uwo mwanya bari mu bihe bibabaje by'ubuzima bwa misi yose.